umuntu wese ari hano mwami uhoraho avugishwe nawe ntuduhekwe adufashe mu ntege zacu umuntu wese ari hano mwami uhoraho haleluya. Ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere dusome ku murongo w'umunani. Turasoma kandi ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 16 ku murongo w'indwi. Turaza gusoma kandi igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 19 turahera ku murongo wa 15 tugeze ku wa 24. Aza gusaba uza kumfasha gusoma cane cane muri ico gitabo ca Samweli. Vyakozwe n'intumwa igice ca mbere dusome kuri urya murongo w'umunani. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kushingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 16 dusome hariya kuri uriya murongo w'indwi tugeze hepfo gato. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko ninkagenda umwisa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza ivy'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa Data, kandi namwe muzoba mutakimbona. Isabe niba arambere afise Bibiliya kiro ndashike hano